Abanyarwanda benshi cyane abayoboke ba FPL bagufata nk'umwansi w'u Rwanda vy'umwihariko Perezida Paul Kagame nyakubahwa Apotre Ambassadeur koko urabana kubera kinone wa nk'abanyarwanda bahori oya reka twumvikane jewe mu mutima we wanje bavye bumve canke bavyemeshe bashake bareke rero ndibuka muri ico gihe Perezida Paul Kagame ntiyigeze aja muri bus yaranse yabaye obligé yo gukotesha ama Jeep sur place. Wow. Bamanya akantu kwihagararako. Haci hagomba kugwa kavura gakeya. Numva ndirevorose muri jewe. Wow. Ndirevoruta. Ntora umutaka. Umutaka bari baduhaye duvise. Ndacomoka. Kiye ja kuvuga Paul Kagame. Kuri. Yego. Ndavuga nti jewe ndi Murundi. Wow. Ndumubanyi. Ndamuzana gushika kuri tribune. Na ministre d'affaires étrangères we twari twicaye hafi aravuga ati merci beaucoup kabisa ati bwa bundi umubanye mwiza n'umuryango. Abanyarwanda ntibigeze bankana barundi ku buryo bumva ko ari abansi jure mugabo uno munsi ipolitike zihari ntizihuza. Kasimbere hari hakurya kandi uno munsi Amerika biraboneka neza yuko umengo intambara vyananiye kuyimara. Aho hiyo mu burasirazuba bwa Kongo intambara umva zavyutse ejo kumva FARDC yafase bino bice ejo kumva M23 RDF iyo yisubije kandi ejo kumva vyagenze kuno ejo kumva yandi makuru biboneka neza yuko Amerika umengo yananiwe inguvu za Amerika zo bazatanguye gucika intege gakota nawe babwiye mu minsi heze kwibaza yuko amahoro n'umutekano tuzoyaronka ari uko tuyahawe Amerika yatugabiye yatuzaniye kuri plateau bakira amahoro ko no kwihenda cyane nico gituma nakubwiye yuko abazungu kenshi nta muntu bakunda bakurikira inyungu bakurikira amayentere yabo kubera iki batanze amarodre atari clair sibyo ego bakavuga bati intambara ni hagarare burundu sibyo abanyarwanda ni mutahe mvetura niveho mugabo bakababwira ngo kubita intangwe wisubirira inyuma gusugumaho kubera iki babasegenyesha gusa mugabo batabirukana burundu kandi amasezerano bagiraniye ari ntuzo integrité territoriale imbuga zaho zikokeza ziririmba intare za Sarambwe n'amadubu n'ibiki no muri no misi siko bimeze biboneka yuko umenga bashobora kuba baracitse intege gatoya petete kubera ivyo byagiye bishikira habwanyi babo ifadeze muri iyi misi yikirasa ibitego by'amashuti gusa boneka neza yuko u Rwanda gwiteguriye intambara ku rugezo rudasanzwe ugaragaza kurangira ko ategura igisigare cyabo ugaragaje kurangira ko ategura igipolisi cyabo urabona neza yuko hari ibindi bintu bariko bayitegurira bitandukanye no gucunga umutekano w'abene igihugu babo mu gihugu cyabo hagati urumva ari ibindi bintu binini abandi bo babujijwe nande hari gihe bashira ibintu ku marezo sociaux kugira iyo ni piscose do pere bagirira abantu kugira bereka abantu yuko u Rwanda ari ikintu gikomeye kandi kitavuga giteye ubwoba mu gihe abana nabo bariko bakora ibisumbe by'u Rwanda ariko bihoreye kubera iki ku bwawe umugambwe Saint David watanze umukandida hagisigaye umwaka wose w'amatora kubera iki president Ndayishimiye none woho nyene byoho uje kubibaza agiye kubera iki President Ndayishimiye amaze imyaka 6 ku butegetsi kubera iki ku bwawe ariyo bahisemo ko yobandanya mu gihe hari amashira hamwe n'amaradi bavuga ko hari vyinshi bitagenda neza umutambukanyi wa nyakubahwa President Paul Kagame abicishije muri Unity Club yarayahamagariye abanyarwanda bose kuja kuri réseaux sociaux guhangana n'abanegura ivyo leta y'umugabo wiwe ikora vyironda bwoko none ivyo bizotuma amacakubiri y'amoko ahera mu Rwanda ku bwawe ubona gute ga Apotre nibaza yuko nubwo yabwiye abanyarwanda abarundi bari kuvyumva kabiri gusumba abanyarwanda bakamenya yuko ari ikindi gitero bagiye kugaba kandi bo biteguye nico gituma umva bababazwa nuko hari uwundi muntu yahagurutse badashobora gushikira badashobora kwenteresa badashobora gucecekesha nivyo vyatumye rero premier dame w'u Rwanda haguruka avuga ati ntibikunda ivuga twongereza inguvu ntiturekera aba influencer gusa ntiturekera abanyamakuru bamwe natwe tuzi kwandika mufisa ama Twitter mufisa aho muteza gucisha ubutumwa uburowe mu mere magabo muze murumviza ikintu kivuzwe nabi ku Rwanda mucata ko nyene
Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizira komeze neza muri hose mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV, so ndabikaze wese uri kwadukirikana uri mu Burundi, muri Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu Guvya Barabo, ndavuga Oman ndetse na Arabie Saoudite, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique and also kwisimege mwese ndabaha ikaze. Uyu numunsi udasanzwe kandi aho twagira amahirwe kwakira umusango adasanzwe, umusango muzimu, umusango mukunda mu bitandukanye yitwa Ambassadeur Apotre Isidore Rehoboth, benshi bamumenye nka MBAYAHAGA. Nutuma kandi tuyage ubugira kandi Apotre ndabaha ikaze. Mwaramutse. Mumeze neza. Ni sawa. Ego. Uramutse bakunze African TV, dusaba bakunzi benshi badukunda ariko kandi bakunda ibiganiro byawe ku munsi ku munsi. Ndabahobereye bose. Ego. Ijambo gihumure kuri umwe wese, wana ko two turinjira mu gice cy'umwaka, umwaka uraheze. Ego ni hari abo buca byanse ariko ntibihebure, uracavuga cyane yandi ibihe niko bimeze, ariko ari igihe ibihe byisubiranya Apotre. Yego byisubiranye, nta kibazo. Burya uko Imana iguhitiza mu kibazo niko ikwishura ikaguhana n'indishyi y'akababaro. Inyisho ntizingarana yayindi waciye arengana. Oya, abantu bose Imana yakomeje yabanje kubacana mu bikomeye. None Apotre, kubera iki no munsi hari umuntu abura neje akabura ariko no munsi akaba ari uronka neje akaronka. Imana ntirenganya buryo. Mwose ari mu bihe byiwe, Imana ntirenganya. Aya n'igihe uvuga afise uwo munsi nawe afise igihe yigeze kubura, kandi ico gihe yabura hari abari bafise. Ego. Hanyuma urumva rero umwe wese Imana imuremera ibihe byiwe, ariko Imana nta n'umwe yanga. Aya iyo umuntu ageze muri ivyo bihe ahagera aho yihebura, ni igiki yokora? Yihebuye Satani aba yogururiye. Utaye byizigira nyene Satani aba mwinjeje. Burya ariko umuntu wese akiriho, agifise no kwizera Imana kwizomugirira neza umwanya n'umwanya, aba ari umukandida w'amahirwe. Nico gituma n'abafise batosuzugura badafise, kuko kazoza ko umuntu Imana yakagize ibanga, ejo huwundi nta n'umwe hamenya. Muri make twubahane dusonerane ko ntuze ejo hiwe. Oya, burya abashonje no munsi bose benshi muri bo barigeze guhaga, abahaze uyu munsi nabo uwo babaza kahise kabo. Hariho iminsi y'inzara, burya amenyo y'inzara barayatse. Ntaco umuntu yo kwishimira rero bavuye ngo asumbye uwundi. Imana imuha kugira ibihe byiza canke ikamurindiriza. Sino nta n'umwe ari umuhererezi w'Imana mu by'umugisha. Oya, igihe cyawe kigeze iraguha, iratibura bamwe abandi bakurira. Ego. Yes, uno mukozi w'Imana Apotre Isidore MBAYAHAGA kugira ngo aremeshe abantu. Hari abantu bashobora mu nibareme abantu bari mu bitoroshe bitamerewe neza, ugakabura ivyizigiro. Yego, akiri ijambo rashobora kumukomeza bitaye upfa kabiri. Wabishwe n'umukene upfugene kongera ukarindira n'urundi rupfu utaye kwizigira. Burya mu kirundi bavuga ngo icyawuje umworo kwiyahura n'ibyizigiro, kwiremesha, kuvuga ati hari naho ejo byogenda neza, ako hari naho kakamurindiriza kwinjiza izose mu mugozi, kavuga ati reka nindire ejo on ne sait jamais. Rero hanyere sport fait vivre. Rero rero wihebuyeho biragoye. Apotre, reka dusimbirire mu karere aho hari amakuru menshi ariko aravugwa kandi binamaze kugaragara ko uzi ukuri kwinshi ku bibazo by'abanyamurenge, cyane cyane ku ntambara zimaze imyaka irenga 30 zibitirirwa ariko zitegurwa n'u Rwanda. Abagukurikirana baradutumye ngo tukubaze nimba ari byo wize mu ishuri cyangwa nimba ari ubushakashatsi wikoreye. Bijya byose ga Apotre abimenye gute? Ibyo hari ihuri murumva rivyigisha, ariko biratangaje kuba umukozi w'Imana nk'aba amenye ukuri nka kurya. Ntibigoye isifi yuko umuntu abakurikirana ibibera mu karere abamo, ntibigoye. Rero iyo ukurikirana, kuko hari abantu bameze nk'intama batazi kubaza n'ibyaraye bibaye mu ijoro basinziriye. Normal mu muntu muzima akwiye, burya nta buzima bwiza bubaho iyo umuntu atagira amakuru. Ntumenya n'ingene utegura ejo hawe. Burya amakuru ni ikintu gikomeye cyane. Kumenya ibyaraye bibaye, byabaye kubera iki, byabereye he, byashikiye nde, byagizwe nande, impamvu yari icyo ni ikintu umuntu wese agomba kumenya. Urumva?
rero iby'abanyamurenge cyangwa ibyo mu karere je kuri jewe n'ibintu byoroshe kuko sinova ngo ni umwanya natoye ndavyige cyangwa gute ndabikurikirana kuko bwa mbere ho abanyamurenge twarabanye umwanya utari muto ndabarongoye mu ikambi y'impunzi rero harimo abantu bakuze b'abasaza twaganira nkababaza amateka yabo nkababaza igituma ubwoko bwabo buriko burahunga cyangwa bugira ibyago bitandukanye harampa amateka yabo akambwira imyaka byabereyemwo wabateye yazananye he mbe yabahora iki intandaro yari yihe ivyo byose urumva ko twaba turi kumwe mizi yose narabimenye hanyuma icya kabiri n'abanyepolitike canke abantu twovuga ko des personnes clés cyangwa de référence mu banyamurenge jewe benshi twari abagenzi hari abo twavyashobotse yuko tuba abagenzi twaganira wanashaka usanga muri no minsi bari muri ibi bintu yego abagenzi biwanje twarabanye bamwe hari abo twabanye mu gikorwa c'Imana hari abo twabanye kubera twamenyanye kubera abagenzi duhurirako ndaguha nk'akarorero ka hafi uyu makanika aheruka guhera kero twaravugana yego twaravugana biciye ku wundi yapfuye nawe yari vice gouverneur wa Kivu Sud Kivu ngaho mu Vuba aheruka gupfa yitwa Juvenal Gasinzira Juvenal Gasinzira nawe ntiyabahe ujumbo twaramana kiri twarasangira icayi aha ku ma project atandukanye ni nawe yampaye nomero za makanika turaganira tumaze kuba abagenzi rero byinshi nari ndabizi n'ubu ndabizi ndabikurikirana n'uno munsi amakuru yabo ntugire ngo nahane nja kuyarondera ndayakura muri bo hari abantu twamenyanye kubw'umurimo w'Imana hari abari Kongo hari abari za Amerika hari abari ngaha benshi rero urumva iyo hagize ikintu cy'iwabo kiba nkeneye ukimenya urumva ko bitangora iyo havuze ikintu batahana habaye ikiye ndafise umuntu ushobora kubaza canke wenyine akanyironderera kambwira ati burya twagize ingorane canke ibintu bimezo kunuku nico gituma kare uzobumvira ivyo mvuga kuri bo abatabishima nta numwe mbeshuza kuko abumvisa ko navuze ukuri muri ico gihe rero nibaza yuko kubimenya ni ibintu umuntu agize umwitwararika ashobora kubimenya ariko none abashibaza ati none kubera iki apotre yagize uwo mwitwarire wo kuvugira abanyamurenge mu gihe hari abandi babonamwo inyungu bacayifata nk'uko we uri umwansi kubimenya nta nyungu zirimo habo kubigiramo uruhara iyo bigizemo uruhara uvuze impamvu zagutumye ugira uruhara muri ivyo bintu nayo kuvyumva ukabizirikana wayaga n'umuntu nk'uko tuyaga namwe nkababwira ntibimeze ko nta nyungu n'imwe hari gusa biraho umuntu kumenya ingene yitwara ku bantu ingene yitwara muri mwene ibi bihe ukamenya yuko hari ahantu ushobora kugendera mu makenga kuko abantu bashobora kubamenya cyangwa ukamenya ivyabo kabo baye umwansi wabo burya umuntu arashobora kuba mukundana kubera hari ibyo akunyegeza umunsi ubimenye rimwe rimwe ugasanga bitumye mucika abansi kubera muca mutangura kuvuga imvugo zidasa muca mutangura kugira icerekezo kidasa amanalize yawe nayiwe rimwe nibwo asanga arakoshanije mwaje musanga mwabaye abantu batumvikana ese no nta mashuri nagiye kubyika ndabizi gusa si ibyo abanyamurenge gusa ibibazo byo mu karere byose je ndabikurikirana ntumbaza yentere zirimo rero zindi je numva mba nkeneye kubimenya kandi kumenya n'uburenganzira bwawe yego vrema none muho ntaba batumye ngo marondera amakuru yego none sico tuba mwazanye kamera yego hari abantu bamenye ibintu kore ndabivuze sivyo bakaba baravuze ati ico kintu nisa narigeze kubona commentaire bikera dare kuri televiziyo yanyu aho umuntu yavuze ati ibiganiro bya MBAYAHAGA biramvuye complètement ati ko naranka zina mututsi wese aho namubonye ati mugabo namenye yuko finalement abatutsi bose si babi byavugiwe iwanyu uwo muntu yadekara avuga ati ndabaye delivery kubera ivyo nayo kundashikiriza abantu no kameme hariho ibintu byakozwe kunuku byose twari tuvuga ku matariki mabi yabaye mu gihugu cacu umuntu aratangara avuga ati sinaneze ko hari umututsi yovuga ukuri nkuko canke yokwanka agatera ivyatsi ibintu nkene ibi
rero kumenya ibintu inkuru z'imvaho canke kumenya ibyo utaruzi biravura. haraho ababaye délivrer n'ivyo uvuga ariko harababaye posséder n'ivyo uvuze wewe ica babera ikibazo kubera iki kuri ruhande rw'ababaye posséder nabo no munsi n'igiko bafasha. Oya urumva mu bisanzwe ukuri n'ikinyundo kinini ku muntu yemeye gukurikira ikinyoma. Hanyuma iki naco hariho abantu badakurikira ikinyoma kubera bayobewe ukuri ahubwo babonye ko inyungu zabo ziri muri ico kinyoma. Rero watangura kuvuga ibintu biberekeye ukuri kwa kugasambura inyungu zabo ugaco bahitamwe no kugira umwanzi kubera uri kutuma ibintu byabo bitemegwa uri kutuma ibintu byabo inyungu zabo batazishikira n'ingoga canke bagaragara mu isura bariko barahisha. Rero ukamufukura uwo muntu urumva ntakugira umukunzi kuko hari abantu batunzwe n'ikinyoma, hari batunzwe n'amayeri yo gukora ikibi, hari abantu batunzwe no guplanifya intambara canke kugira ngo abantu batunga iyo maraso y'abandi. Muri ico gihe utangiye kubivuga ukavuga yuko ari bibi cyo gutangwa kudenonsa ati naka yakoze iki kandi yareka ari inyegeza akiyita umutabazi kandi ari we yateye. None uwo muntu yumva yo gukunda gute? Naho Ego ico naco nta ngorane mwe nabo baragomba bagwire bajya nke ari benshi mugabo ntibihindura agiye kuvuga ibyo ngomba kuvuga mu gihe hatewe ndiko ndabeshera. Ico nzi kimwe gusa ukuri kuravura naho kubanza gukomeretsa kuravura. Ego Apote abanyarwanda benshi cyane abayoboke ba FPL bagufata nk'umwansi w'u Rwanda vy'umwihariko Perezida Paul Kagame nyakubahwa Apote ambasaderi koko urabana kubera kinone wa nk'abanyarwanda ubahori. Oya reka twumvikane jewe mu mutima wanje bavuze bumve canke bavyemeye cyane bashake bareke nukuri nta muntu nanga numwe abaho kuko ico natahuye kimwe nta muntu mwiza abaho nta n'umuntu mubi abaho bivana n'impwemu igikoresha uwo muntu. Iyo umuntu akoreshejwe n'impwemu mbi aba mubi, iyo umuntu akoreshejwe na mutima mwerana canke roho mutagatifu bw'abana aba mwiza. None we nturabona umuntu akuvuga neza mu gitondo ku mugoroba bikarangira ariko akuvuga nabi akanwa kakuvuza si kakandi none gahindutse kubera iki? Gahindutse kubera mu gitondo yareka akoreshwa n'impwemu nziza ku mugoroba rero dayimoni yinjiye aciye avuga nabi. Ku by'abanyarwanda n'ukuri n'indongozo zaho zirakunda kubivuga kenshi. Abanyarwanda baronse cyo kwankana twubana nabi gusa mugati two kwankana nta gwanko ruhari. Hamiki nacyo ugiye kuraba ire guvuza abanyarwanda uvuze bose uvuze bose ahubwo kaya kabazo ka kabiri waciye wongerako abayoboke ba FPR no kuvuga abari ku butegetsi tuvuge sivyo nabone nta gwanko ruhari. Ico ikihari cyonyene no kudahuza ku mirongo ya politike y'ibihugu byacu canke umubano wo mu karere. Ivyo navyo ntivyamaho iyo politike yahegereye igahinduka yabo bantu mwita ko bari abanza cyo ugasanga nibo baja ku meza imwe mu gutegura ingene bokemura ibibazo bitandukanye. Muri ico gihe je ntabona kwanka pe kubanga nobanka gute uvuze ngo FPR cyangwa ngo cyane Paul Kagame tuvuga bituma babona umengura bako nibibona ko bwa ntiduhuza imvugo gusa ariko nitwakana. Reka ndakubwiye jewe uvuze ngo Perezida Paul Kagame ko ndamwanga sibyo uzurabe bujya kenshi umurundi n'umunyarwanda bahuriye hanze ibi byose dupfa ntibaza kubyibuka barakundana barasangira abavukanye bumva umenga nyene yoba sécurité yicaranye n'uwo muntu kandi hari abandi bantu b'ayandi nationalité. Nikimenya amenya ndabahakorera abantu bakimwa Kagame nibaza ko bamwe bavyibuka. Hariho geste nigeze kugira muri 2010 nibaza ko yerekanye yuko abarundi n'abanyarwanda dushobora kuba tuva mu nda ziri hafi na hafi. Sibyo? Ico gihe twari muri Nigeria. Habari ko bahimbaza imyaka 50 iheze Nigeria yikukiye.
sibyo abari muri mission baca bavyibuka kuko hari hagiye nyene Perezida Paul Kagame yagiye kuri ku ruhande rw'u Rwanda mu Burundi perezida wacu ntiyari yagiye hari yatumye premier vice president de la République uwo jewe nari imbereje muri protocole ukuvuga twahuriyeyo ico gihe washaka Nigeria yafashe n'aba bantu b'autorité ku buryo protocole itari imeze neza abakuru b'ibihugu guhera kuri mpuze wa Nations Unies kumenga ari Ban Ki-moon ico gihe bavyumva bose batwaye muri bus le president ako muri Nigeria hadupakiye mu bisi rero mu bisi n'abashize mu president ntashobora kugenda hatarimwo protocole na sécurité yiwe ndibuka ko ico gihe bisi twe twagiyemwe yabaye nto habamo kunigana kabikora muri viro na byabita ku buryo rero utafise imirya ikwiye uyu wawe yashobora kubura ikibanza ico gihe byari bimeze nabi pe ko harabaye imidogo myinshi rero ndibuka muri ico gihe President Paul Kagame ntiyigeze aja muri bisi yarasi yabaye obligé yo gukotesha ama Jeep sur place bamanya akantu kwihagararako yararahiye kabisa uravyumva mugabo batwaye twe twahise kuri stade kera donc baranoza yuko le chef d'état bose bamaze kuza muga mu nyuma barasinyara yuko president Rwanda Paul Kagame atarashika ahubwo yasigaye inyuma muga ari karaza ari stade nini ico gihe twarabuze n'ibibanza abantu bicarana no kwinjira muri tribune zari inkokora kandi ari VIP uravyumva urumva ico gihe uramenye ngana n'ibiguvu wanje yarinjiye kabisa kandi yicara neza uravyumva rero muri ico gihe bamaze kugira gutyo intebe zayi zuzuye usanga protocole harimo akajagari gakomeye aba Nigeria harimo ibintu by'akaduruvayo cyane hakaba rero urumva imodoka zinjira muri stade zamushikana ku mwango wa stade ico gihe ndibuka haci hagomba kugwa kavura gakeya numva ndirevorose muri jewe ndirevoruta ntora umutaka bari baduhaye duvise ndacomoka ja kuvuga Paul Kagame kuri yego ndavuga nti jewe ndi Murundi ndumubanyi ndamuzana gushika kuri tribune na ministre des Affaires étrangères we twari twicaye hafi aravuga ati merci beaucoup kabisa ati bwa bundi umubanyi mwiza n'umuryango none ico gihe wumva nje no mahaguta wabikoze uri aleze nari yareze pe uko nawe ko atakiwe ndende kumugirira kandi atakigwanisho nari mfise kandi ndabona yuko sécurité ya Nigeria yanse yuko hari umuntu aja kumutora bari bose bikawushije turacuma kagenda muzana ano umuntu we wumva ariko ingoma zishobora guhindura imirisho no munsi oya ni bimwe nakubyo kutavuga rumwe ega naho no mufasha naho no mukunda si president w'igihugu cy'u Burundi oya mu gihugu igihugu ciwe canke we nyene ubwiwe atari karahuza na president wanje ntushwaye clair sinshobora kuvuga ngo ujya ngo koko ari umubanyi oya no oya kuvuga ngo kujya ngo n'umututsi mwene wacu no jewe ndi umututsi w'umurundi uye nawe n'umututsi w'umunyarwanda rero hageze ko ibihugu bibiri bitabana neza umwe wese abiwe niyo cyancika umunyarwanda jewe oya no ebyo kuvuga ko mwanka sibyo icya kabiri mu ngeno nyinshi twakunda kugira z'igihugu burya kenshi premier vice president twaragenda mu manama menshi tugarura mu ndege imwe n'abanyarwanda ico gihe sinzi byashika kuko bakunda kuderega Bernard Makuza ni yari president wa Sena twahurira mu ndege twari tumaze kumenyerana ku buryo urumva protocole wamubuze hafi yatuma jewe none wumva abo bantu twankana pe oya muri make umunyarwanda gukorana n'umurundi biramworohera gose n'umurundi nico kimwe muri sanzwe nico ubona nakubwira abanyarwanda ntibigeze bankana barundi ku buryo bumva ko ari abansi jure mugabo uno munsi ipolitike zihari ntizihuza ntumuzotangare zishobora guhera mu myaka izoza cyane vuba ugasanga abantu basuye guhana amaboko muri ico gihe rero je nibaza yuko nk'umunyarwanda yovuga ngo ndamwanga arandenganya nk'umunyarwanda yovuga ngo jewe ngo ndi FPR bame ngo ndanka FPR arandenganya kuko sinzigera mba membre wayo na rimwe
uravyumva nta n'uburenganzira nabifitiye ni y'abanyarwanda ariko abashobora kuvyumvira gutyo nko bivuga bariho mugabo uko biri kose iyo hageze kurwanira inyungu umwe wese arwanira inyungu z'igihugu ciwe yego Apotre Kasimbere hari hakurya kandi uno munsi Amerika biraboneka neza yuko umengo intambara vyananiye kuyimara aho hiyo mu burasirazuba bwa Kongo intambara umva zavyutse ejo kumva FARDC yafase bino bice ejo kumva M23 RDF iyo yisubije kandi ejo kumva vyagenze kuno ejo kumva yandi makuru biboneka neza yuko Amerika umengo yananiwe inguvu za Amerika zo bazatanguye gucika intege ga Apotre nawe babwiye mu minsi heze kwibaza yuko amahoro n'umutekano tuzoyaronka ari uko tuyahawe Amerika yatugabiye yatuzaniye kuri plateau ngo akira amahoro ko no kwihenda cyane kuko muri politike habaho guhuza ku bintu canke kudahuza ku bintu abanyamerika sibo bonyene abazungu bose ni bamwe hajya mu bisanzwe hari ahantu bihenda hari abantu babonye yuko kubera President Trump na guverinoma yiwe igiraniye amasezerano na Kisekedi wa Kongo hanyuma bakabona umenga bateye umugongo u Rwanda na Paul Kagame hajya ahantu muri ihenda cyane namubwira amanaliza ari ya profonde kuko ugiye kuraba d'abord Amerika n'ubwongereza kuko ubwongereza niyo Amerika kuko n'abanyamerika mu kuvuga ubwongereza bavuga ko ari oncle Sam ni muyomba urabyumva nibo bubatse u Rwanda des années imyaka 40 bafisemo dezente amatungo yabo ari ngaho hanyuma bahagarara mu Rwanda bakabona ama strategy yandi bashobora gukoresha kugira ngo bakontorora akarere imyaka 40 urabona imyaka 40 hari ibintu muri Kongo byitiriga u Rwanda batarukomakoma yeske tipanze yuko batinyera tayi y'u Rwanda canke politike y'u Rwanda nuko hariya iyo bafatira ingingo hari umuntu avuga ati ndekera umwana urabyumva muri ico gihe rero abantu baca bihenda ngo Amerika ngo yaso Rwanda ngo yakunze Kongo ngo vyagenze kunuko no Amerika nishobora guhebariza interest zayo ziri mu Rwanda mugabo wose ntishobora kureka ngo u Rwanda ruyibuze no gushikira amayendere yandi ari muri Kongo nico gituma nakubwiye yuko abazungu kenshi nta muntu bakunda bakurikira inyungu bakurikira amayendere yabo nimba babonye yuko gukora n'u Rwanda ubutare barondera muri Kongo bahora baburonka kuri quantity dakwiye hakaba haje amasezerano direct na guverinoma ibakabaha bwose none we wumva bigenda gute aramuhamagara bate wa mugabo wewe bazutaye muhira twe twironderera inyungu wewe ibintu byo zoduha ibyo roduha ntibikwiye reka dukwaye n'uyu bidasobanura ngo bakoranye kubera bahevye u Rwanda aho nimuzohihende ngo uzovuga ngo n'umunsi ngo umuzungu yakunze jewe ngo naka yamuteye umugongo no aho ni kosa sibyo icya kabiri ubwo intambara ngira Amerika yacitse intege Amerika bizagenda ni muri no misi kuko no munsi ugiye kuraba ibibazo ingene bigenda bavyitwararika bagenda bitwarika bivanye n'uburemere bwa buri kibazo no munsi uravye inguvu nyinshi ntibashaka kuzisuka muri est ya Kongo amaso yabo no munsi ari braque kuri ntuze kuri Hormuz sibyo amaso yandi ari braque kuri Kiev none byasubiye kwanga sibyo donc hari izindi entere zabo nazo zitariko zigenda neza bavuga bati twofuma tuba turaretse hariya bikaba birononekara mugabo tuwe dusova ibi bintu situation ya Hormuz ntishobora kwigereranya na situation muri est ya Kongo Kiev urabona ibiriko biraba ni ngorane kandi bafite imitahe abanyamerika rero bari nyuma ya Zelensky sibyo kandi bamaze gushoramwo amafaranga atagira uko angana donc urumva iyo ibintu byasubiye kuba nabi hariya burya hariho priorité y'ibintu sibyo hame kini naco none kubera iki batanze amarodre atari clair sibyo bakavuga bati intambara ni hagarare burundu sibyo abanyarwanda ni mutahe mvetura niveho mugabo bakababwira ngo kubita intambwe wisubirira inyuma gusugumaho kwereke babasegenyesha gusa mugabo batabirukana burundu kandi amasezerano bagiraniye ari ntuze integrité territoriale
bavuga ati Kongo iteza gusubirana ubutaka bwayo bwose gakontora imbibe zayo zose. None amarondera ava Washington ahabwa M23 via Rwanda niko avuga. Oya vraiment. Subira inyuma ibirometero 70 ni we wumva ari jambo kurubibi. Aho handi babarekeraho kubera iki? Aho niho haba question mark. Ubwo M23 niyo nawe ifise inguvu nyinshi muri kino gihe gapo. Inguvu. Bereka ndakubwira. Nimba Amerika ijera u Rwanda. Ijera na M23. Sibyo? Igiye kubigera no muzi. Igace yongera ikagera Kongo. No kuvuga ibagera bose. Aho harimo umukino. Haya masezerano rero ni barabe neza. Yesu Amerika ukurikira ateka ko bayashira mu ngiro niko bivuga uko yanditse. Ho normal batavuga ati Kongo iteza guhagarara ku rubibe. Sivyo? Yego. Vayo Burundi. None iryo jambo rayo. Subira inyuma musubire hahandi mwari muri amasezerano atarasi inyuma. Niko bivuga none. Ico kintu gituma batavuga bati have hose. Subira iwanyu ni giki. Yego. Aho ni harimo kibazo. Hari ikibazo nyine. Iyo ni analize hanyuma je ndabona yuko umenga igihugu cyose cyokaza umutekano wacu. Tikije ngo kiryame ngo Amerika irambona. Ngo Amerika irabindabira. Abazungu no munsi nje tuvugana gusumba naka. Oya, jewe uruheno ntago nojamo. Apotre, nimba Kongo itashobora gukontorera imbibe zayo zose uko ari 9. Urube baharana n'u Rwanda rukaba rutarimo. Kandi amasezerano yasinywe. Kandi intambara donka bagwanye bakaba bari ngaho. Batinyegeje baraho oyo. Amerika muvuga ngo igiye kurangiza ikibazo. Je kubwanje harimo gahatsi. Yego. Iyi ntambara ko umengo yamaze gukomera cyane iyo bageze mu kirombwe ca Rubaya. Irakomera gose. Nizanyo ndakubwira. Hari nabonye n'abasirikare b'u Rwanda bariko hajya ni nkakujya ko abayahudi n'abaro bavuga ati imajyanyu umutonya wa nyuma w'amaraso uzosesekera kurya musigiti Yerusalemu. Kuko bose bavuga ati ni wacu hari tuhapfa. Rubaya nayo rero urashobora gusanga ari ifinance intambara cyangwa abatera intambara bayitera kubera Rubaya. Kuvuga ngo no munsi rero barayirekura bakifise gutera igere baravuga ati bitaranka burundu ntituhapfa. Ego. Aho hakurya mesha makuru vy'u Rwanda uko byatanguye bifana canke bikokiza intambara no munsi akaroka atangogabanuka. Ugerageje kuraba ku rubuga rwa mugenzi wawe mama urwa Gasabo urabona neza yuko akariro nikatiri kandi ko kogeza intambara cyane gose. Ibaza ko ari kubera iki bo bariko barabonera kure aho intambara ikiraja cyane. Bo ntavyonzi kuko imirongo mukorera k'abanyamakuru mwe muyitorera nimba babona amakuru agezweho atararya cyangwa bagati tuyavuze igihe kirekire bakabona ibindi bavuga nibo bamenye ibyo bavuga ariko sino uravye umuriro si mwinshi si hajya honyene no ku yandi mashene urabona ko imbuga zaho zikokeza ziririmba intare za sarambwe n'amadubu n'ibiki no muri no mise siko bimeze. Biboneka yuko umenga bashobora kuba baracitse intege gatoya petete kubera ivyo byagiye bishikira abagwanyi babo cyangwa kwivyukiranya kwa FARDC muri iyi minsi ikirasa ibitego by'amashuti gusa. Ibamereye nabi kandi bariko baratakaza ingabo zitari nke. Bariko baratakaza n'ibikoresho. Bariko baratakaza n'ibibanza bari bafise. Muri ico gihe rero umuntu ariko aratsindwa ntiyobandanya ari avyina nkuko akiri karakira insinzi kandi insinzi ko ziramutakara. Ariko nibisanzwe. Ariko biboneka neza yuko u Rwanda rwiteguriye intambara ku rugezo rudasanzwe. Ugaragaza kurangira ko ategura igisigare cyabo, ugaragaje kurangira ko ategura igipolisi cyabo. Urabona neza yuko hari ibindi bintu bariko bayitegurira bitandukanye no gucunga umutekano w'abene igihugu babo mu gihugu cyabo hagati. Urumva ngari ibindi bintu binini. Abandi bo babujijwe nande. Buri gihugu cyose cyitunganye kwacu. None je nibaza ko atakibazo kiri. Buri gihugu cyose cipanze kwacu. Nimba u Rwanda ruvuga ruti twebwe tugomba kurokrita abasirikare benshi
tugomba kugwiza ibigwanisho nubwo babafatiye ibihano by'igisirikare. Iyo nibaza ko ari politique intérieure y'igisirikare cyabo. Hanyuma mugabo bidasobanura yuko abantu bocika ivuto mu Rwanda ngo riko gongereza inguvu kubera iki mwobona bya kandi hari abandi bariko yitunganya gusumba u Rwanda. Abandi bo muze bari mu biki. Hirya yejo ntimwabonye chef de la force w'ingabo z'u Burundi Gitega ari guha nimbara amabreve nimbara amabere abahungu b'abakomando benshi ntabo babonye. Bijya rero no kutamenya abantu kenshi hari gihe bashira ibintu ku marezo sosio kugira iyo ni psychose d'opere bagirira abantu kugira bereka abantu yuko u Rwanda ari ikintu gikomeye kandi kitavuga giteye ubwoba. Mu gihe abana nabo bariko bakora ibisumbe by'u Rwanda ariko bihoreye. Ngabo z'u Burundi ntuze Franike. Narumvise ariko bivuga ngo urumva ngo muri Kongo sico kimwe ngo abanyarwanda ngo bakoze ibintu bikomeye za Mozambique zande bakibagira abarundi byo bakora za Somalia. Muri Mozambique nta bihevye bariyo. Ntibasoma muri Somalia. Oya. Muri Somalia aho abarundi bari Al-Shabaab ntatumbera. Avuga ati bari abatipe ni danje. No muri Haiti batwagwa n'ivyihevye. Babonye umupolisi cyangwa umusirikare w'umurundi bavuga ati attention. Barya abantu baradushira hasi kabisa. Je nibaza yuko rero wanashaka ni gisirikare gike kwisi ubona higenda gipubliya ibyo kiriko kirakora cyo gitegura gusumba kwabo bandi uvuga uti babishira ku marezo sosio nitera bwoba je ndabona yuko kibikene binya ni iby'abanyarwanda mugabo jewe ntiwombwira ngo umuntu ngo yagize ibinibi ngo jewe nizeye ingabo zacu nikimenya amenye imyaka 6 iraheze turi mu mahoro kandi umwanzi ari kwirembo undaryamye mu ruzitiro byaraneye ngene yinjira sivyo ico gihe rero ugiye kuraba ibyo bakora mu mateka yabo na za Kongo we ntibagiye mu bibogoboko abanyagihugu bose n'abanyamuri bavuga ati twebwe abarundi nibo baduhaye amahoro baduhaye umutekano. Muri ico gihe rero nibaza yuko buri gisirikare cyose ngene citunganya buri gihugu cyose givuze ingene gikomunika mu bintu byaco ariko burya n'utavuza aba yavuze. Yego abatanze ubutumwa. Yego apotre abarongozi bo mu isi mumaze kwicarana mukaganira ni bande uhereye ku bakuru b'ibihugu umanuka dushaka tuganirire gato. Yego sha twaricaranye wow cire ku mayange bamwe shobora no kutabibuka mugabo bivaye n'izo ngendo z'akazi umuntu aba yarimwo ari ahantu henshi nari maze kugera kandi gasanga ndi hafi nticaye ku murongo wa mbere n'abandi ku wa kabiri. Yego uhesha ko emi nations naricaye muri ya tribune ya nations assemblée générale no kuvuga habe ngo bakuru b'ibihugu bose niyo baba bo mwisi. Yego urumva naje mba ndi muri yo salle nta urimwo. Yego vraiment hanyuma nakubwiye muri 2010 naragiye mu Nigeria. Yego turashika no kirimba kwa Goodluck Jonathan yari president wa Nigeria. Ndamaze gushika muhira kwa Gikwete wa Tanzania. Yego vraiment imuhiriwe ndanahafungura ndanahaga gose. Hanyuma twagiye naragiye kugandara muri Ethiopia hapfuye premier ministre waho yitwa Meles Zenawi. Yego nagiye mu kiriyo iminsi 2 muhiri. Yego hanyuma abandi tumaze kubona babakuru ni umupapa w'abanglikani no papa do Canterbury. Yego mu Bwongereza i Londres amaze kubona twamaze kwicara muri salibu twaricaye turaganira. Hari ubutumwa vice president amushiriye kubera ingorane z'amashengero yiwe ari ngaha. Rero leta ari keneye kumenya aho uburongozi bukuru bwaho buhagaze. Yego hanyuma abandi kwari je ndakunda kuvyibagira rero wabo. Abandi nabo ngaha. Yego Kaboneka yuko ari neza yuko umaze kwicara n'abantu bahambaye. Ayo mahirwe aramaze kubushikira katari gake yo kubona umukuru w'igihugu
ibintu utari wibaza muri kahise. Kahise je kadoza kanje naye nababwiye ko nabona ko nzomokarane kw'isoko imwaro. Oya nari kuvuga ko ivyo byabaye no mu ndoto ryo. Oya ntibyo bakunda ni bikorwa Imana yakoze. Wigeze ubirota n'umunsi warimo? Oya nzo ndoto niyo ndazirota sinaye kuzirotorera umuntu. Wasaga ugati wasaze wewe. Ego ngazi ngo z'umuntu arotaguruka kandi atameza mpababa. Ego hanyuma mukuru w'igihugu duheruka kuburanira intuze kisakete mu mwaka uhetse. Mwaramukanije? Yego nambaye mubona twarabonanye. Abandi bakuru rero bariho. Abagenero, abashikiranganji muri Israel nabona n'abashikiranganji babiri baranyakira mu biro byabo. Aho ni mu Bushinwa ni henshi. Yego ni henshi kuri. Nayimara zo gutera iteka. Gusa singera ndavyandika ngo ndavyiyumvira nka kwa kuko je ikintu cyose kinshikiye. Mba mbona ko atari impanuka ariko byari mu mugambi w'Imana. Nta mashimwe yo kuvuga ngo umuntu agenda rirata kuba ngo je ngo nari kumura naka twarabona tuze na naka. Hari umugabo umwe yarahwereye yari mu ambasaderi w'umurundi. Yigeze no kuba afise umugambwe ngaha. Yigeze kunjana mu biri watakina agiye kundatira. Agiye kundatira amafoto y'abakuru bose bazananye bo mwisi. Nta muntu numwe babonana atasaba ifoto. Yego. Agashoza akazimara ikinzu yose. Sanga bati ni imyaka ni itariki agashirako. Ugasanga rimwe na rimwe hari igihe bitera nk'ingwara. Ni byiza ni n'umugisha. Ariko burya wanashaka iyo umuntu abishize ku mutima cyane hari igihe acagoma yifuza kuvuga ati jewe bagenzi tungana bongenzi je mbona twoba hafi twobana hafi na hafi naba ubijya nabyo ntibishoboka. Oya burya mu sango nta muntu numwe azokubwira ngo nsimbiye ku kirimba kuramukanya ngo ndahakumbuye ujaye bagutumye ko gusa batagukeneye ntiwojaye naho buvuye yuko avuga uti ngeze ku irembo usohoka wowe uti burya hari ikintu nanibagiye reka nsubireyo nta shomero turibaho urabyumva. Rero ni byiza ku kibazo warumbagije abahambaye bo mu isi turamaze kubona abatari bake turamaze kwicarana turamaze gusangira. Ariko igihambaye nuko umuntu wese ibyo byose abifata nk'uko ari ubugombe bw'Imana akamenya ati ni igihe cyabyo ntabyibuhere ko ngo agenda bihonyoza abandi. Burya hariho abantu be bamenyanye n'umutware bayogoza abantu bose muri kare urabyumva murabimenya mwese. Yewe ariko burya wanashaka uri muri danje. Kumenya n'umutware cyane cyane nk'umukuru w'igihugu canke abantu bari mu rwego rwo hafi yiwe c'est très dangereux. Bigusaba kigoro kanini n'ubwenge bwinshi n'umwitwarariko mwinshi kugira aho hantu ntuhagirire ingorane. Kuko burya ukundana n'umukuru cyangwa umutware tuvuge umwami cyangwa umukuru w'igihugu cyangwa undi muntu bigusaba tactique nk'izo kota umuriro. Umucano umucanwa wegereye cyane urasha urababuka woteye kure cyane nahone imbeho ntihera. Bigusaba kumenya quelle distance utarenga kugira ngo akabeho gahere sivyo ariko kandi ntushe. Rero kugenda umuntu urirata ngo mvaye na naka nzeye na naka utangiriye iki ndabwira naka iki kintu canke jewe ndishikirangira ibi nibi kenshi mwe n'abantu aheza nabi uzosanga rimwe na rimwe babikonkumuye basanga ni ngorane. Nico gituma burya abanyabwenge benshi ntibashobora no kuvuga yuko bazanye n'umuntu kanaka ari muri urwo rugero. Urihorera. Nibanga umuntu wese akwiye kumenya rero. Yego Apotre kubera iki kubgawe umugambwe Saint David watanze umukandida hagisigaye umwaka wose w'amatora kubera iki president ndayishimiye none woho nyene byoho uje kubibaza agiye kubera iki rumwe mu bantu Apotre aza makuru gushika hanze bacimbere ya permanence y'umugambwe Saint David wabonye iyo nyinshi ko ari bari kuyigwa ariko nuko mukunda gufasha abarundi benshi
Ariko mwabana yewe muzaba muvugisha umuntu n'ibyo atarekuriye mugabo analize isanzwe kuko cyo umuntu ariko aravuga ntakivuga nka nyene cyo uvuga ico wiyumvira kuba baramutanze hagisigaye umwaka ni bisanzwe nta mutsi wishibere kuri twebwe kiringo nubwo nawe byavugishije benshi mugabo muri strategy canke impinyanyo za politike ivyo birabaho ukavuga umuntu hakiri kare kugira utange urabe icyo abantu bamuvugako ubimenye hakiri kare umenye ingene uhinyanyura ibintu uvuga uti hariho kunuko nabonye nk'ibyaciye bishika yego sivyo nta banyamigambo babonye bagumutse yego sivyo yego none iyo batangaza kandidatire hasigaye ndwi imwe canke zibiri wumva bari kuronka umwanya wo kwicarana ngo baganire bati ibi nibi mugo urabona yuko nk'ubu President de la Republique yaciye abatumako baraganira mu nyuma ca baranasohora declaration bavuga ati turi satisfait ni sawa burya rero murashobora kwiha umwanya kubera imvuze nyine yiharije canke agira ati reka mbanze ndabe ntihagire inkurikizi canke ingorane zikurikira ingingo dufashe tutagifise umwanya wo kwitorera umuti ico naco ni ikintu gikomeye cyane hanyuma ni gutegura imitima y'abantu kuko burya nabo abarundi iyo hasigaye umwaka wose bagendera mu makenga bagendera mu madida ati niko bazoduhane ubazo ninde ko batabivuga rero ugasanga burya umuganga uri ku butegetsi uvise de sondage partout urafise inzego zigendeza zivaza ziti mwumva abantu bakeneye kumenya iki bashaka iki kugira rero babikore bakashaka kubatereka rero uwo mutima wabo tumana ntugende mukire bibaza ngo tugomba kuzana uwo badashaka canke uwo bifuza bakabikora mu yindi mvugo hajya usanga ari impamvu nyinshi ziba zabitumye mugabo wanashaka kuri twebwe byagenze neza igihugu ubona abonye ataco bibatwaye abwo ari sawa ariko urundi ruhande nigo nabonye batavyakiriye neza nta rundi ruhande nakandi gahande gatoya wumva nakona urumva biragoye 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 kuko nawe uvuze ati burya abantu umuntu ashobora kuba azi ko ari umuntu aremereye kubera adaherutse kwishyira ku munzani akibaza ko ibiro ahorana kera hari ibyo agipima kandi ubona ipataro yahindutse imvutano umuntu yaronze yarahwereye muri politiki rero hari igihe umuntu avuga akibaza ati je mvuze abantu barahunga banakumbe nta n'ukumbira icyo cyangwa bakitwengera bati umuntu barakwiye uwo muntu bijya rero ntacyo bitwaye bijya nk'ujya wari ubuze atabarundi benshi urabona yuko ahubwo byatumye bagira ati twikore dukorwa twacu rero ko turabona imigambi dufise irabandanya kuko uwari imbere n'ubundi ni wabandanije rero nico gutura benshi bagira ati ni sawa rero nibaza ko kumutora ni sawa Apotre kandi ndahatibe gato kandi President ndayishimiye amaze imyaka 6 ku butegetsi kubera iki kubgawe ari yo bahisemo ko yobandanya mu gihe ari amashira hamwe n'amaradi bavuga ko ari byinshi bitagenda neza nawe yubabo wahita mwonde oya wewe yuba sende defude wari guhita mwonde nta wundi pe none reka ndakubaza ikintu President ndayishimiye igihe CNDD-FDD yamutanga ubwa mbere CNDD-FDD mu matora yaho rironka amajwi ngaha si 70 30 n'ayandi none mu myaka 5 bamushize imbere sivyo bagaca baje mu matora guhererwa amajwi y'abashinga amateka bakaronka 100% hajya bibaza ngo uruhara runini abarinde ngana barinde ni ukuvuga yabakoreye neza ku buryo n'abagirira umuganga icizere baciye bagwira bakaba benshi kubera ibikorwa President yishimiye abakoreye bagace bibuka nuko ari muri wa muganga CNDD-FDD none umuntu yabashikanye ku nsinzi yijana kwijana
batahora bayishikana uwo muntu wo muhindura ukavuga kuzanye uwundi wo mukura iyi ni imvugo rero burya umugambi wishize umuntu imbere ugenda urakurikirana ibikorwa byo ku munsi bakaraba inyungu z'umugambwe ziriko ziraboneka kubera politike yiwe ingene akemura ibibazo by'abarundi sivyo noneho babona uwo muntu ahubwo nabo abandi batari bafise icizere cy'umugambo canke batawiyumvamwo batanguye kuyumvamo kubera umukandida wawo yakoze ibikorwa bituma bawiyumvamo muri ico gihagaze gutanga undi mukandida utagomba gusubira inyuma gutumiza imbere wawundi je nibaza yuko nta kintu numva bo bararavye kuko yaba yakoze bitari byo agatuma umugambi w'abantu bawinuba agatuma umugambi wabo usubiza inyuma mu majwi bari kuvuga ateka duhindura mugo umuntu yawukuye kuri 70 6 8 canke tuvuge agaca nayo yabura yose ayakukurura kaza akayabaha iyi ni mvugo urumva none gayemwe umukinya ni kwinjiza ibitsinda ari mu kibuga hari umuntu yavuga ngo musohoka nta mukuramo uyu ntiwo mukuramo oya ahubwo bagati muhata amapasi abari n'icako nibaza yuko nta kwihenda kubamwe kuko umugambi ugira amashami menshi ugira ibisata by'ubuzima byinshi n'ababikurikirana kandi bagenda batanga amanota kuri buri mugumya wanga wese ibyo ari karakora mu gihe bose rero bahuje bakavuga bati tubiravye twumvirije abantu guhera ku nama shingiro inama shingiro ni hajya ku mutumba hamwe kera muri pro twita kunguru twatuze ko ku musozi uravyumva bose bahagenda bavuga bati dushaka naka gushika kuri some no kuvuga uwo muntu aba yagiye yama ivyamwa bituma umugambi wabo ugira igihagararo utahora ufise no rwahora uwa mbere mugabo kamemeho haje gasunuza bashobora bakavuga ati dushire mu ngiro rero ivyo bagumya bahanga hadusavye niko ndavyibaza narababwiye ko je ntari umugumya bahanga sindi niko vyiyumvira inde ati niko uvyiyumvira nkambaye hagaje mugabo ko hari aba director abaca bajudging ati reka turabonye hahagaze yabajya bajudging ibitari byo kuvuga icyo umuntu yumvira ngo yahujana naka tibisobanura ko bacu bavuka mu muryango umwe ushobora kuba muva mu miryango ibiri dasa mugabo hageze ukuri mukaguhurizako hageze kubona ikintu bakibona cyo kimwe ariko mu yindi mvugo simbona ikindi kintu bari gutuma bavuga bati ni wagaruka batashinye ibikorwa byiwe kandi abene igihugu atari babatumye bati dushaka naka apotre reka nsubire kandi hakugiye akanyaru umutambukanyi wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame abicishije muri Unity Club yarayahamagariye abanyarwanda bose kuja kuri réseaux sociaux guhangana n'abanegura ivyo leta y'umugabo wiwe ikora vyironda bwoko none ivyo bizotuma amacakubiri y'amoko ahera mu Rwanda kubgawe ubona gutega apotre ubwa mbere ho nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Jesse namugayiye ni sawa yego kabisa biye ni sawa kuko umuntu wese ari mu ntambara agomba guhamagarira kayiwe guhagarara ngo ihangane n'uwo yita umwansi wabo sibyo nico gituma guhamagarira abantu yari kumwe n'abantu b'abakuru abadignitaire do kuvuga abantu bari mu nzego z'igihugu abapolisi n'abasirikare bakukurutse n'abandi bantu muri Unity Club birimo abantu benshi cyane kuvuga yuko rero abantu bohaguruka kuko yavuze ati dusa no ko twabihebeye aba influencers abanyamakuru bamwe ariko abantu kamenga ntibibaraba burya uraraba neza burya aramaze kubona inyungu ziri muko abantu bahagurutse bagashima ibyo Rwanda rukora mu gihe abandi bari kubinegura sibyo kuko iyo bihorera nubwo urabona nubwo bavuze hagira bivuze kubera avuga ati raba u Rwanda raba aho rugeze muri diplomasi nabyo rugeze hasi kera bwari bufise abantu baruvugire impande zose mugabo no munsi kubera abantu bahagurutse bakavuga amabanga yacu bakadufura bakatuvuga uko turi cyane bakavuga ibyacu twahishije nabyo tugeze no kuvuga ni mwibyukiranye kugira ngo
dusurabe ko twosubira cyari hagarara twari dufise mu bisanzwe hari nko guhamagara abantu kujya ku rugamba rero n'urugamba kuko no munsi kijya yakoze ni declaration y'intambara mugabo c'est la guerre des ondes la guerre médiatique sivyo kuko urabizi nayo n'intambara mbi sivyo n'intambara mbi burya abagenero bandi b'abasirikare n'abapolisi bavuze intambara zabo z'ishamba cyangwa zo kurasana mi hari zindi ntambara zikomeye la guerre des ondes nayo nimbi cyane kuko iyo abantu batayigwanye abandi bakayigwana ku ruhande rwabo bonyene umuntu arashobora guca ahantu akaneshwa akabonwa nabi akitirirwa ibyo adakora akavugwa uko atari kandi si yose ikavyemererwa kubera ku ruhande rwe nta wahagurutse ngo abibeshutse muri ico gihe rero ahubwo nibaza yuko nubwo yabwiye abanyarwanda abarundi bari kuvyumva kabiri gusumba abanyarwanda bakamenya yuko ari ikindi gitero bagiye kugaba kandi bo biteguye ariko namwe basanga ifoko mugabo hajya arahamagaye kandi zuraye bazitaba ati abarundi nabo bari bakwiye guca babikorera ko kabiri uno munsi biramaze kuboneka neza yuko ku mbuga ngurukana bumenyi abarundi baramaze nabo nyene guhaguruka ntibacemera yuko utuka guverinoma yacu ntibacemera yuko uvuga nabi Burundi nabo barakubeshuza aho onye apoto iyi ntambara yo ku marezo soso ubona izofasha iki muri kano karere iragifasha kuko hari abantu amateka y'abantu canke ingene ibintu bimeze ku kibuga bivugirwa ku ntuze bivugwa na mwebwe nyene abanyamakuru sivyo abanyamakuru hari ibinyemesha makuru bikomeye bikora n'ubutegetsi buyoboye isi sivyo mugabo usanga bidashika kuri terrain bihabwa amakuru n'ivyo binyamakuru byanyu bakabagira abakorespondent bati wowe aho uri ngaho tugiranire kontra uzoratubwire ngaho ingene ibintu bimeze ejo ugasanga bariko beza umunyakibi ahubwo uwatewe no bita uwateye ejo ugasanga hageze gufata ama resolution hari resolution bayifatiye utariwe mugabo kubera yakoze amarobinge wose bagatanga n'ivyo bintu by'amakuru bitari byo mugabo bikabura ubibeshuza muri ico gihe abantu bari kubimenya wanashaka burya ahandi burya uravye Israel igituma ikomeye cyane Israel burya ni nkayi control umusozi wa media yose ibinyamakuru bikomeye ku isi amateleviziyo yose yo ku isi ni Amerika na Israel ndaguha akarorero muri Amerika bakubwira yuko ku munsi umwe hashobora gupfa abantu barenga amajana cyangwa igihumbi barashwe urigera wumva hari televiziyo bivuze iwabo naho nyine banarashwe barasigwa indani bakarasa nabo nyene urigera wumva televiziyo bivuze ati muri Amerika agataya kaza mu ntikubahirijwe hari criminality iteye ubwoba bimeze kunuku wapi rero hariho ibintu byabo bakora umugabo bagiye bacecekesha abantu ntimuvuge ibi bintu urabyumva hanyuma si ico cyonyene bareinvestisa muri ibyo bintu batangamo amafaranga atagira uko angana n'u Rwanda rurabikora rurenteresa aba influencer bakabaha amafaranga bakabarihira ama internet bakabubakira ama studio bamwe sivyo ugasanga bavuga ati wewe uzoza uravuga kuri iki kintu kuko twabonye channel yawe barayikurikirana sivyo ugasanga barafise intambara bariko barakora nico gituma umva bababazwa nuko hari uwundi muntu yahagurutse badashobora gushikira badashobora kwenteresa badashobora gucecekesha nivyo byatumye rero premier dame w'u Rwanda haguruka avuga ati ntibikunda ivuga twongereza inguvu ntitubirekira aba influencer gusa ntitubirekira abanyamakuru bamwe natwe tuzi kwandika mufisa ama Twitter mufisa aho muteza gucisha ubutumwa uburowe mu mere magabo muze murumviza ikintu kivuzwe nabi ku Rwanda mucata kubwo nyene eske tupanze uvuze ikintu gatatu kane ubone bagusumacho sivyo ubwira bashavuga bakubita ku munwa haragira igihe umuntu avuga ati nibi bintu bivamwe na nkihore sivyo mwini mvugo rero ya dekaye ugamba ni gikorwa ciza ku Rwanda ariko ni ciza no kubande mu gihe bacitabiriye bagahangana yega na nyina wundi aravyara abahungu yego
nico ciza kabisa kubera ko bovuga nabi wanyu bakavuga nabi abarongozi bawe bakavuga nabi inzego ziwacu bakavuga nabi igihugu canje jingaho kandi nanye mvise ivyo novuga kuri bo mvise ivyo novuga ku gihugu cabo mvise ivyo novuga ku ndongozi zabo Yesu ati panze kuntukira umuvyeyi ko je byonjohera no umuvyeyi ni banje nawe wantuzufise uwawe none nimba wabonye uwanje acumbagira je nkabona gwawe nawe arabimirazi kuri icyo nto bivuga cyaye ko yameneze ijisho ari roboronye nawe ndakagucumita kugira ngo tuzo tugera hasi ubwo tutebana duhana amahano twubahana mugabo ni waba ngaho ukaba utukwa ukarenganywa ukavugwa nabi ugasuzugurwa mu maso y'abantu amakuru yose akumva umenga ico gihugu ntigira na bene cyo biragoye kuko bobo uravye ho bageze bagera kure uraraba rero niba bahamagaye bati mwongereze doze uzi bitotse batotse indongozi zacu ingene bingana ho kiya gihe bahagurutse bahamagawe n'akabarebe raba rero bahamagawe na premier dame uco uraba ingene bizogenda cyo gituma rero abantu bakwiye kumenya si vyiza ko dutukana kuko twebwe iyo ndero ntayo dufise gutukana sivyo mugabo si vyiza yuko turi binyaganwa nka ngo abantu bavuga ivyo bashaka kuri twebwe tugendere rero nigenda mwambare izurugamba hanyuma muze murakurikirana ivyavuzwe hamwe nawe mubivuguruza Apotre murakoze cyane kuri ivyo onye ariko kandi sinoganya ntagize kuri kano kantu ndashaka kutubwire itandukaniro riri hagati y'umukristo mwiza n'umunyedini mwiza wewe muri abo babiri ubarizwa hehe cende umukristo agira umunyedini hayi kandi ufite idini yigiriye cende nta dini vise burya aho yapa je nta dini nakurikiye n'abarikurikiye barayobye idini riva kuri satani ko ryubakwa n'abantu amategeko ariko ubukristo wakurikiye Kristo ugendera mu kirenge ciwe abantu bakurikiye amadoktrine y'amadini bakurikira imyizere canke amategeko n'inyifato z'amadini ugasanga ico gihe hari n'ivyo bakurikira bitisunze bibiri ijambo ry'Imana mugabo kubera ibyo idini ryabo ryemera akaba ari ryo yakurikiye akumva umenga ni wari mukuri kandi ivyo arimwo bivuguruzwa n'ijambo ry'Imana umuntu ntakwiye gukurikira idini akwiye gukurikira Kristo agakurikira Imana mbe ndakubaza idini ryabayeho Yesu ataraza umuze uvuga ngo idini na Yesu no mu Kristo bitandukanye ntavyo wumva hega Yesu ataraza idini amadini yari ntabyuzi ntabyuzi none Yesu ataraza muri duhe muri Israel idini ry'abafarisayo ntiyari rihari idini ry'abasadukayo ntiyari rihari idini ry'abatariperi ntiyariho ayo yose uhereye kuri katolika yaje mu mwaka w'amajana 330 nyuma ya Yesu yaragiye sivyo none idini rya mbere wumva ryaririye bakurikirana hakurikira Kristo intumwa za mbere idini zagira hama Kristo hari idini na rimwe yigaza avuga ati muzoje muri idini niri muri barizwemwo niryo ndimo oya Yakobo umwana ntuzeye intumwa Yakobo yavuze ngo idini nyakuri ritagira gasembwa ritagira ingoroji nirifasha imfuvyi n'abapfakazi rikita ku bakene iryo muri aya madini twumva mu isi hari iryo urumva rimeze uko haki ntajyo ibi vy'ivyapa tumanika ku mabarabara ngo igirize kanaka ngo abana bakatolika abana badive bo ku munsi w'indwi abana ba methodiste ini methodiste libre ababatiste ababahawura ababahayi abagenzi ba Kristo ngo nabatemwe dojeho ivyo byose hejuru urabona muri Bibiliya mbwira idini nari ngo muri yose ubona kwibarabara
yose yitirwa bijya ibyo binini dusengeramo aho urarisoma muri Bibiliya hana rero jewe si n'umunyedini oya umukristo je ni umukristo nawe we yego ukwiye kuba umukristo yego ko kwirata ngo usengera mu idini kanaka ntacyo bizogufasha umunsi Imana aje guca urubanza tuzovuga ngo no mu gitabo cy'ubugingo kiba mu ijuru candikwamwe amazina y'abagororotsi babikiye kuzurago bwami bw'Imana nta gitabo kirimo amazina y'amadini ari mu isi kibayo oya mu ijuru nta kibayo mu ijuru hari ibitabo igitabo cy'ibikorwa mwese yagiye arakora n'igitabo kirimo amazina y'ubugingo ni ukuvuga yabakijijwe aho Kristo azoza gutora ishengo n'ibyo bitabo azozana hazohamagara izina ry'umuntu nico gituma nta n'imiryango iba nguvuye ngo monsieur madame ngo umuryango kanaka ni ku gatwe kawe hanyuma ni wamara gushikayo hari ibitse abantu bazohabwa nk'impere byo bakoze mu isi nyaho bazoshobora ati none furanika kiri mu isi yakoze iki yarambitse abagenda gusa yego mbega yaragiye gusuhuza abagwayi mbega yaributsa abantu akabapfunzwe yarabagarukiye yego yaragaburiye abashonje bati rero mwambike igitsibo Imana ikagushima bati karibu rero mw'icyo nayo ibyo bintu by'amadini none ibi byose bikorwa mu isi bikorwa n'abandi n'abanyamadini ababikora ntibafise amadini babarizwamo none ko amadini atari karabibutsa ni ukuvuga agakiza k'umuntu kaba mu idini kaba muri we nta horasiyo y'idini n'Imana ibaho hariko habaho horasiyo y'Imana n'umuntu ku giti ciwe yego yego apote nico cyashaka ko dusozera aho kugira ngo umwe wese yisuzume umutima wiwe yumve ko atari umunyedini cyangwa ari umukristo kugira ngo nimba ari umunyedini nararabivuyemo kuko abantu bakurikiye abanyamadini hari abantu birunzemwo yuko umurongozi w'idini kanaka ariwe mugide wabo sivyo ariwe bakateza gukurikira ngo ariko abajana mu ijuru nta question kubona bavyizera gutyo ejo akazimira uzimirana nawe ejo niyagwa nawe uragwa vyiza no gukurikira Kristo kuko niwe nzira ukuri n'ubugingo Dawidi aravuga muri Zaburi 119 umurongo wa 115 ngo ijambo ry'Imana niryo tara rimurikira ibirenge byacu kugira ngo twege gutsitara nibyo bintu bibiri nayo kuvuga ngo umunyanaka ibyo ni afere zawe zino mu isi nikizokubuza kuja mu rudahera ngushe ngo nukora kurikije amategeko y'idini ry'iwanyu kandi bagumye uroga bagumye usamba bagumye ubesha uri umwicanyi uteranye uvuga ibinyoma motife ngo uvuze karata y'ishengero cya idini ry'iwanyu wewe ni Imana yego yes na kandi ngo nta uzoshika kwa data atamujanye rero kumbure duhunga icaha nico nyene kumbure dushikana yego apote ndabashimire cyane yego ndanezerewe cyane gose twadusuzere kuno onyo twari beshaza gufashwa abakandi bamandanye n'ubuzima bwawe bwakazoza hama bave mu mwiza baja mu muco nuko yego yes merci beaucoup wose dukurikiranye kuva kuna ushaka kumerera apotre Isidore Mbayahaga benshi mukunda mu bitandukanye genda kuri chaîne Hungicaha Ministry uzakurikira ubutumwa bwa apotre Isidore Mbayahaga asante sana